tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu umuzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana kugira uza aho nyene. Umvise Imana. Seti yamara umuntu wese ahabwa ikimwerekana ko mpemu. Yamara umuntu wese ahabwa n'Imana ikimwerekana ko iki mwemu, kugira ngo oya mwumvise abantu Imana ko bavuze ngo umuntu wese. Mwumvise ko bavuze ngo umuntu wese. None mu bantu bose wowe urimo vyumvikana ngo wowe rero hari ikikwerekana ko mwemu kumbure kitari kuri jewe. Uwo ari we wese ahabwa ikimwerekana ko mwemu. Mu yandi majambo dukoranye gutya twese twaje gukorera Imana, mugabo bivanye n'umuntu wese kimwerekana ko mwemu. Umaze gukizwa warawe ikikwerekana ko mwemu. Umaze kuronka ikikwerekana ko mwemu, ico kintu ukwiye kugikoreshereza Imana. Bivuga ngo umuntu wese hawe kimwerekana ko mwemu kugira ngo bigire ikimazi. Gasome Seti yamara umuntu wese ahabwa ikimwerekana ko mpemu kugira ngo bigire ikimazi. Umuntu wese hawe kimwerekana ko mpemu kugira bigire ikimazi. Okay, kwigisha so gushuhagiza, kwigisha no gutahura. Amasegonda 30 ibaza iki kibazo: nikihe jewe kinyerekana ko mpemu? Nikihe kintu je nahawe kinyerekana ko mpemu? Ikibazo cya kabiri, kiko kigira ikimazi kihe mu ishengero? Kiko kigira ikimazi kihe muri bene data? Kiko kigira ikimazi kihe mu bantu b'Imana? Bivuze ngo umuntu wese yahawe kimwerekana ko mwemu kugira kigira ikimazi. Uwo ari we wese ushobora kuba ukizi cyangwa utakizi mugura gifise, ushobora kuba uri kugikoreshereza abantu cyangwa mugura gifise, kuko umuntu wese yahawe kimwerekana ko mwemu kugira bigire ikimazi. Aha, bajye baririmbye bavuye ngaha bahawe kimwerekana ko mwemu kandi kiko kitugirira ikimazi. Ndabeshe aba basonorizatere ngaha bahawe kimwerekana ko mwemu kandi kiko kitugirira ikimazi. Ndabeshe aba mu pianiste yahawe kimwerekana ko mwemu kandi biko yatugira ikimazi. Nanje mfise microphone nawe kinyerekana ko mwemu kigo kigurira ikimazi. Ujya mu cameraman yahawe kimwerekana ko mwemu kandi ko kigira ikimazi ishengero. Nawe ufise kwerekana ko mwemu kandi kiguye kugira ikimazi bene data. Paulo yandikiye Filemoni ngo ndakubone mu ikimazi mwana wanje Filemoni. Ifo kutora zone yawe ikiri Imana yaguhaye werekaniramo ikimazi cyacu. Ifo kutora karere werekaniramo ikimazi Imana yaguhaye. Umaze gukizwa igikurikira no gukorera Imana. Wige gukizwa igikurikira no gukorera Imana. Ubwami bw'Imana bukubonemo ikimazi. Ushobora kuba uri mu maso utwaga umwanya wose, mugabo muri ivyo nyene ukwiye kuronka ingene ukorera Imana. Mbega twese twoba baririmbyi? No. Twese twoba cameraman? No. Twese twoba bariya asorizateur? No. Mugabo uwo ari we wese muri twebwe akwiye kuba ari ku gikorwa cyo gukorera Imana. Ati pasa gute? Very simple. Wagiye ugacuruza hamukunguka, fumuguri bafe ukorera Imana. Fumuguri intebe 5 ukorera Imana. Fumugura mikrofone ukorera Imana. Nga wirasireko ibiva mu nguvu zawe, ibiva mu ngabe Imana yaguhaye, ibiva mu bwenge Imana yaguhaye biriko birakorera Imana. Filemoni yandikiye
Pawulo yandikira Filemoni ati ndakubonemwo ikimazi, ndakubonemwo ikimazi, ndakubonemwo ikimazi. Icya gatatu, haleluya, icya gatatu ni ukuba ikimazi ahantu umara umwanya munini. Reka ndababwira abantu Imana, iri shengero niko ndavuga ngo tuhabera abantu w'ikimazi, tuhafise umwanya mutonye cyane. Nicyo kibazo tufise mu ndwi. Benshi muri mwebwe muhamara amasaha 2 ya dimanche. Umukristo yaje neza mu makoraniro ahamara amasaha 4 mu ndwi. Amasaha ngahe? Indwi ifite amasaha ngahe? 68, sibyo? Ibero byanyu binyaruke. Ifite amasaha 68. Hama tuhamaze amasaha ngahe? Angahe? My God, amasaha 4 mu ndwi. Ubwo noba nihenze. Amasaha indwi ifite amasaha ngana gutyo 68, tuhamara amasaha ngahe? Ubaye umukozi w'Imana wo mu ngoro gusa uzohemberwa amasaha 4 mu ndwi, wohemberwa amasaha 4 muri 68. Nimumva ko Imana twiteze twokora Imana cyane atari ngaha. Imana yumvise, Imana yiteze ko tuyikorera gose, burya si ngaha. Burya ni kuri irya shure ku mukozi akora neza akora amasaha 8 ku munsi. Amasaha 8 ku munsi ku ndwi nangahe? Akumisi 5 na amasaha 40. Weekend itarimo imisi amasaha ngahe? 40. Mu ngoro y'Imana amasaha 4, ku kazi amasaha 40. Wumva wowe efficace ari ngaha cyangwa ari ku kazi? Ni ku kazi. None kubera iki ngaho ukenewe? Nukugira ngo tukubake, ukomere, tugutera intege, hamugende ushobora kwikimazi mu masaha 40 uza kumara ahantu uzobiri kurakora. Mvize ikimazi cy'ishengero ni nka batterie y'itelefone yabaye décharge, hama ujanye ugacomeka amasaha 2 igasubira kuzura, hama ikagenda igasubira telefona ikaja kuri internet n'ibindi. Ishengero ni nk'ivyo, hawo mwisi twamara amasaha menshi. Nico gitumwa Petero yanditse igice cya mbere. Petero yanditse igice cya 2 ku murongo wa 12, imba debuka neza naho nyene. Mugire ingeso nziza mu mahanga. Umviriza, niyavuze ngo mugire ingeso nziza mu ishengero. Ko mu ishengero twafise umwanya muto, kandi mu ishengero twese nta numwe afise ingeso mbi. Ninde ariko aratugana ngaha? Nta numwe. Ariko karabeshe ngaha? Nta numwe kagiwese ko twese turera. Nta numwe kariyumvira nabi ivyibiro bibi byahagaze. Mukamviza Paulo yandikira iri shengero avuga ngo mugire ingeso nziza mu mahanga. Pana mu ishengero, amahanga rero nayahe? Nijya banki ukoramwo, nujya muryango ubayemwo, nijya karaki ubayemwo, nijya ahantu nyene uba amasaha menshi. Avuga ngo mugire ingeso nziza mu miryango, mugire ingeso nziza mu mahanga. Mugire ingeso nziza hi apana ngaha, aha twese turazifise ngaha. Mugire ingeso nziza mu mahanga kugira ngo no kuvyo bavuga nabi nk'inkozi z'ibibi, kugira ngo n'ivyo bavuga nabi nk'inkozi z'ibibi ibikorwa byanyu vyiza babona. Haleluya, twese twati babona ibikorwa vyiza, barabibona abantu. Hazo ngo ibikorwa vyiza babona, ibikorwa vyiza babona, ibikorwa vyiza babona, imvugo nziza babona, amabonus babona, ibikorwa vyiza babona. bize bitume bahimbaza Imana. Haleluya, umvize ibikorwa vyiza babona ico bigira ngo bituma bahimbaza Imana umunsi bagendereye, bituma bahimbaza Imana umunsi bagendereye. Ibikorwa vyiza babona bituma bahimbaza Imana umunsi bagendereye.
mbona imana nimba abantu bateko barahimbaza imana, ikibazo sibo, ikibazo ni ishengero. Nta bikorwa byiza babona, kuko bo babibonye bituma bahimbaza imana. Haleluya. Twese tuvuga ibikorwa byiza babona, ibikorwa byiza bambonako, ibikorwa byiza batubonako ngo bitume bahimbaza imana umunsi bagendereye. James, reba mu bikorwa byiza babona bitume bahimbaza imana, ibikorwa byiza babona. Haleluya. Ariho navyo kwatura bavuze ngo ibikorwa byiza babona, navyo kuvuga ngo ibikorwa byiza babona, ibyo babona, ibyo babona. Uvuze bakubonye hajya mu makona weza ngo winyegeje, barakubona hajya. Ibikorwa byiza babona bituma bahimbaza imana ku munsi bagendereye. Haleluya. Twese tuvuga ati ibikorwa byiza bambonako bituma umuryango wanje urimbaza imana. Birashoboka icyatumye mutonyi wa adakizwa numwamira imbuto nziza, birashoboka utamwamira imbuto nziza. Bivuga gutya, ivuga ngo iriba rimwe ryodudurizamo amazi asose n'ayarura. Iriba rimwe, igiti kimwe cyo kwama isukoni ahandi zikama izabibu. Igiti kimwe ari isukoni ni isukoni, ari muzabibu ni muzabibu. Hari ibintu bitacangana, hari ibintu bidacangana. Ibikorwa byiza babona. Ese imana yo mabara bafite ibikorwa byiza hano hano. Ese imana yo mwishengero bafite ibikorwa byiza hano hose. Haleluya. Ibikorwa byiza babona, ibikorwa byiza babona. Ahantu hagatatu ukubera ikimazi n'ahantu umara umwanya munini. Mbega umara umwanya munini he? Ni isoko. Umupasiteri umwe yagiye muri banki imwe, agiye muri banki imwe asanga umukirisi wiwe hajya yinjiye gukuraraba ingene ushika hariya kuri gishe, sinzi ngina cyabona umukirisi wiwe hariya. Wow, acyaryoherwa ntiyazi ko akoraho, arirukanga baragumbira. Umushefu yari muri bya biyo bibonerana, hamarika araraba. Umupasiteri yaramunzi, umushefu yaramunzi, yari ku marezo sose. Acyaramuhamagara ati pasa ngo hano bicarana mu biro, cyatujya mu mugumbiranye, uramuzi? Ati yego ni ntama yanje n'umukirisi mwene data mwiza cyane. Ati pasa ndabaye desi, gira umukirisi wawe. Ati ndabaye desi, umukozi wa mbere ngora hano n'uyu. Ibikorwa byiza babona. Ati pastor, ukuntu wigisha neza, yaramukurikirana. Ati ukuntu wigisha neza ujya guhagarara imbere, bigwi kuravuga abariko aravyumviriza. Ati ndabaye desi, abakozi ba mbere ngoro yarimo azi imbere. Ibikorwa byiza babona. Mwibaza ko umushefu yari gukizwa? Ashobora gukizwa n'intayi y'uwo muntu? Impossible. Ibikorwa byiza bagira iki? Ibikorwa byiza bagira iki? Ibikorwa byiza bagira iki? Iyi mentalite ngo igikomeye n'umutima futa siyo, igikomeye n'umutima ku Mana pana ku bantu. Ku bantu igikomeye n'ivyo babona, ibikorwa byiza babona. Uwo buri umukobwa uhagara hejuru mama ukamutuka usengera ngaha akazopfa yinjiye muri ishengero. Ibikorwa byiza babona. Uwo buri umudandaza bakwijeje bakaguhiduka ukama unyotora, hanyuma uwo muntu yakwijeje ibutike akazoza ngaha. Ibikorwa byiza babona. Ibikorwa byiza giziki babona. Uwo buri nkumi mu nzu y'Imana wambara izigera ngaha ku birenge, hanyuma usohoka aho hanze ukambara izigera ngaha abahita gute ku matako, hanyuma ugaca wizungurukira mu tubare twose tubaho na twa tundi tutagiramwo amatara. Ari tubare winjiyemwo, yo wohora wirabura usa na Jone cyangwa ugasa na mugabo rero iyo bica wose wicaranye n'umuntu atakumvise
atakubonye utoka kumva mwijwe. Ibikorwa byiza Paulo andikira Filemoni, ubu umuntu w'ikimazi, ndakubone mu ikimazi, ndakubone mu ikimazi, ndakubone mu ikimazi. Ndakubone mu ikimazi. Igihe kimwe numvise iyindi témoignage, umufrere umwe baramutumiye mu ishengero nkuko nyene, nkuko tubanguraje gutumira. Hamaraza ashitse hariho igikwani cyo guhimbaza ngo utazi Imana, aho hantu bari bamutumiye. Ashitse acabona umukuru w'abaririmbyi amuravye gutya ati aha niho mwanumiye, atujya n'umusambanyi ruhebwa, turaziranye hano. Ibikorwa byiza babona, mugira ingeso nziza hehe mwishengero, nta numwe muzi, tumubona yambaye izera ngaha, ariko aravuga atamba, dutambisha twese turi hehehehe. Ibikorwa byiza babona. Nakubwiye ko no musiraje nk'amarene kandi akumakiye neza. Umukwe ari mu kuza gutora umugeni wiwe, ndikunda gutunganya. Umukwe ari mu kuza gutora umugeni wiwe. Ahantu hagati to kubera ikimazi, ahantu wirigwa, ahantu ari umuntu adashobora gushinga naye ngo ndakijijwe, hamwe atobivuga, anagira ubwoba ko wavuga ati Yesu ashimwe mwene data. Umva umusanze hariya apana mwishengero ni Yesu ashimwe, Yesu ashimwe cyane. Mugabo hariya niyo pimi ryo jambo ko wumva rivuze na Bibiliya. Ndavyibuka nk'ikizwa kubera utuntu twishi tutari bwacacuke, nari naguze nk'akantu Nouveau Testament nkagashira mu mufuko w'inyuma ngiye gusenga, hanyuma nkagenda. Bene data, apana bene data, abagenzi twari turi kumwe ngaho mwisi bakambona bakandamutsa, atugiye he ati ngubiti haje imbere, ngafisa akantu Nouveau Testament ngaho. Ibikorwa byiza bagira iki? Mushobora gushinga intahe ya Kristo udasa na Kristo. Ibikorwa byiza bagira iki? Babona. Ubu Kristo butagira intahe nibubaho, ubwo kandi bandanditse. Ndabona ko mwandavye nabi cyane, ariko simwe mwantumye. Ibikorwa byiza bagira iki? Alors, kubikimazi simukirere ni kubera ikimazi abantu. Muga abantu ukwiye kumenya ingene umuntu ameze. Umuntu afise ibice bitatu bikomeye. Bwa mbere umuntu ni mwemu. Afise umushaha, aba mu mubiri. Uvuze ngo ndafashe ingingo yo kubera ikimazi abantu, utegerezwa gukonsidera ibi bice bitatu byose by'umuntu. Utegereza kumubera ikimazi mu buryo bw'inkemu, utegereza kumubera ikimazi mu buryo bw'umushaha, utegereza kumubera ikimazi mu buryo bw'umubiri. Hariho parti imwe yirengagijwe gose yitwa impemu. Impemu y'umuntu mviriza ivyo yigirira ikimazi. Ugomba kugira ikimazi umuntu mu buryo bw'umubiri. Muhita ikijyo kwiyunguruza, mu umuceri nimba shonje, muvuze nimba gwaye n'ibindi nk'ivyo. Ugomba kugira ikimazi umuntu mu buryo bw'impemu. Hari ibintu wo mugirira ngo menda kubarire. Ndavuga bikenye muri vyinshi. Icambere wo musengera. Nta muntu numwe afise amasengesho yikwiye. Hajye usenga amasanga ntuyambarire. Nga ajya amasa usenga nagukwiye. Hano hari abantu umusuhera batanasenze, abo bari muri danger. Hari abandi basenga iminota 30, n'abasenga isaha, n'abasenga amasanga. Mbwa ndagomera kubwire ngo pempo amasengesho usenga ntagukwiye. Utegezwe kuri umuntu agusengera. Mbega hajya wewe usengerwa nande?
yandikira ishengero Pawulo ababwira ngo musengere. Wibaza ko atarazi gusenga? Pawulo birivuga ngo yigeze kubwira ishengero ryose ngo kurikoranya, ababwira ngo ndabizi nabanje kubabaza mvuga mu ndimi kubasumbya mwese. Mugabo acavuga ngo shengero musengere, bene data musengere. Atahura ngo amasengesho arateranika, nasenze nivyo mugandakene n'amasengesho ya mugenzi wanje. Vyogora umupastori wa none kubwira ishengero ngo musengere kubera orgueil. Nta masengesho ufise agukwiye wewe, urakeneye amasengesho ya mugenzi wawe. Mbega hajya we mu bagenzi ufise ninda gusengera? Hari umuntu muravye akubwira ati abagenzi banje batanu ba mbere naba bose nta numwe azi kuvugana mwaramutse Mariya. Mwaramutse Mariya murayibona? Murabona niyo bayivuga. Muri abagenzi batanu ugasanga nta muntu umwe ashobora gusomisha pure. Arumvuze ya masengesho ya yandi bakwandikiye hama ukazura subiramo ntibanayasoma nayo babandikiye. Mu bagenzi batanu afise ukwiye kuronka umuntu agize iki agusengera, umugenzi mupartage ibintu bikugoye. Ufise abagenzi bameze gute? Barasenga cyangwa n'abaderenga. Ufise umugenzi atakwakuranje kujya mu ngoro y'Imana, uwo umugenzi yuwe. Ufise umugenzi atagufasha atakubwira ati hey watirimutse karuka gutya, uwo umugenzi nyabaki. Bene data musengere. Andi kuri Pawulo yaragiye avuga ati ndabasengera ndahoza mukantu ko senze, mugabo unavuze ati musengere, naho ndabasengera nanye ndagira intege nke ndakeneye basengera. Shengero rya MC musengere. Biraryoshe kumumvuga ngo pastor wanje arasengera, pastor wanje arasengera. Wowe usengera yangana gute wewe? Usengera yangana gute? Mwabona sitaye ngo ngo pastor nawe aransarishije, musengera none waruzi ko byo kiragenda gute? Pawulo yandikira ishengero ngo musengere. Ikintu cyambere ifo kuronka abantu bagusenga. Nk'ubu twajya mu ikoraniro sivyo? Ikoraniro yakire gusengerwa twaje mu bintu by'imwemo. Ngana kubaze ni bangahe baje ngaha basengeye ikoraniro? Sinzi ko noronka 10, sinzi ko noronka 20. Ngabo igitigirike ndacihoze. Eske wewe ku giti cyawe wasengera ikoraniro? Rero umuntu atasenza bari mu mubiri ageze ngaha bagatera indirimbo gwashaka no musaba rimvye ko vraiment. Muni babikoreye ko vraiment. Umuntu akirere cyari gihari. None cyo haba gute utasenza? Wewe wibaza ko masengesho umuntu yo duterura twese. Hakene ko masengesho yawe nayi wanje nayi wiwe biteranika hamatuje ngani mirihuye. N'abantu nibishira bihuye. Haleluya. Bene data musengere. Sengera baririmbye, sengera ishengero, sengera protokole, sengera igikogwa. Bene data musengere. Spirituellement uzoburi kubagira ikimazi. Uzoburi kubagira iki? Ikimazi. Icyakabiri krazobra hataragabaye. Ariko jewe ndeka ndakavuge gatonye. Eliya abantu Imana, Eliya yari mu profeta tego. Eliya yakoroye umuriro ikarumere urigata inkwi amabuye n'amazi umuriro. Nga Eliya acirukanwa n'umugore, ariruka hamaragera ahantu aravuga ati genda rushe reka mfe. Umuprofete w'Imana onctionné ku rwego rwo hejuru avuga ati Imana Jesse sumba abanaka n'abanaka reka nipfire. Yarakeneye iki? Support spirituelle. Imana ishimwe kimuha umutsima imuha amazi, ibyo bintu bigendera iminsi 40. Yesu ikindi gihe abwira intumwa
ati satani yabasavye ngo abagosore. Ati ariko Petero wewe nagusengeye kugira ngo ashkradobaye ukwizera kwawe niguhere. Final umuntu ari mu kigeragezo ukamusengera, ukwizera kuwe kuyo kugumana bigaponda kagumana ukwizera, hanyuma kaza imbere gashinga naye ati naciye mu kigeragezo ndakinesha. Mbwa yateruwe n'amasengesho yawe. Bene data musengere, nshuti yanjye usengere mugenzi wawe. Hari abana bavyawe n'abapapa basenga, baja kwigara batangwa ingeso zo kunywa urumogi, base wabo bagumiza ko amasengesho, ayo masengesho yabagarukanye mu nzu y'Imana. Bene data musengere abandi, sengera abana bawe, sengera abagenzi, gira abantu bikimazi nkabo. Wowe ugira ikimazi, wowe ugira ikimazi mu gusengeranira. Musengeranire. Biragoye ko uhagarikwa n'amasengesho yawe yonyine. Biragoye ko uba stable uhagarikwa n'amasengesho yawe yonyine. Biragoye muri iyi si urakeneye gusenga nkawe, mugabo urakeneye n'abandi bantu bagusengera. Ndakugarantije genda gusengera, mugabo rero nawe usengere, ariko kandi uronke n'undi mwene data musengeranira. Dusengeranire, bivuga ngo mwikoreranire imitwaro, mwikoreranire imitwaro. Ufise ikintu kikubabaje, use mwene data ubona azi gusenga, ukamwegera uti inshuti yanje mfasha kwikorera umutwaro. Mwikoreranire imitwaro, niko ijambo ry'Imana rivuga. Amasengesho y'undi muntu azoguha imbaraga utari uzifise. Amasengesho y'undi muntu azokongera umucanwa. Amasengesho y'undi muntu azokuvyura wajyanye. Yesu dita gufatana amaboko gushika dushitse ku mpera y'uru rugendo, ko turafise aho turiko turaja. Ntagiye umuntu umwe asigara inyuma, dufatana amaboko tugende gushika kuri wa musi kuza ku Mwami wacu Yesu Kristo. Ufise umugabo adasenga musengere, nawe yo basenga musengere, agusengere musengere, musengeranire. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikindi kintu mwe mikeneye, ndacyari ku mpemu sinaje kumushaha. Ikindi kintu mwe mikeneye, guhanurwa. Twese tuvuga ati guhanurwa. Somera imirongo 2 cy'Avasa, Abitesalonike ba mbere 5:11. Bantu Imana, ndabona abantu benshi muza mu ishengero ry'Imana mudafisa ahantu mwandika. None nk'iyi mirongo docuyikura he? Imyeze kuza mu ngoro y'Imana usigana ibyo twiza, sivyo? Byo gufasha. Nuko muhanurane mukomezanye. Umviriza nuko muhanurane. Ninde ariko aravuga? Paulo arikabwira iki ishengero? Nuko muhanurane mukomezanye. Bantu Imana, hoba gukomezanya hatari gucika intege. Kamundi bene data bashobora gucika intege. Umuntu ashaka kumuna ashushe mu makoraniro, ashika 17 dutangura 18, ukamubona misi yose ni hari, mugabo a certain moment ukabona yagiye. Ubibonye uri mwene data ucugira iki? Birivuze ngo mukomezanye. Murabona urugendo rwo kuva mu mihana yacu tuza ngaha, hari umuntu ashobora kubigira ukwezi akarambirwa, mugabo birivuze ngo mukomezanye. Haleluya. Mugiriki mukomezanye. Mwene data umwe narigeze kubona menga sinkimubona ama ndonde nimero yiwe ndamwandikira maze mwene data kuna kikubona nibiki. Uwo musista cyambwira ngo pastor turabona ni kure ti hanyuma tarigemba nakoze indwi yose mba narushe ti rero nkaje njyama nkavyuka nevye ti hanyuma nkaca nsanga nasivye. Cyandamwaza ati sister
ikintu wumvise wokura mu buzima bwawe no gusenga. Mukomezanye. Cyarambwiye ati pasa urakoze kumumura amaso ngo ntangure nitera intege mbandanye. Hari abantu babivuyemo kubera babuze umuntu abakomeza. Hari abantu bacitse intege mu buzima kubera babuze umuntu abakomeza. Mukomezanye. Mukomezanye. Urugendo turimo rurahije. Mukomezanye. Agumabonga n'ibintu agakubitwa n'ikindi, agakubitwa n'ikindi. Mugabe bivuga ngo mukomezanye. Icya kabiri muhanurane.